ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umwizero ko amatike y'indege yoba agiye guhinduka igiciro mu minsi iri imbere, akaba ari byashikirijwe n'uwujejwe igisata cubahiriza amategeko hajanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege. Yabivuze yishimikiza ko byose bizohinduka inyuma yo kwinjira mu isoko rusangi rya Afrika riraba ibijanye no kwiyunguruza biciye mu ndege. Abamugariye ku rugamba bamenyesha ko batwagwa amafaranga yabo bahora baronswa ngo bafashe kubaho. Urongoye ishirahamwe bahurikiyemwo avuga ko n'ubu bakirindiriye inyishu y'umushikiranganje wo kwivuna abansi bandikiye kugira ngo batunganirize. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arababazwa nuko hari abayigeme baheba amashure bakarungikwa gukora akazi mu bihugu vy'Abarabu. Angeline Ndayishimiye asaba abavyeyi n'amashirahamwe kudakunda amaronko ngo bacinyize iterambere ry'umukenyezi. Ivyo akaba yabishikirije inyuma y'urugendo rwamushikanye mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo, aho yitabiye inama mpuzamakungu yiga ku vyerekeye agateka k'abakenyezi n'uruhara rwabo mu vyerekeye iterambere. Agateka k'umukenyezi ntikovugwa n'agateka k'umwigeme ngo gasigare inyuma. Tuko turaraba ibivugwa, tuko turumviriza abagiye ingene batabaza, jewe nk'umuvyeyi nohanura ko abo bigeme canke abo bakenyezi imbere yo gufata ingendo babanze batohoze neza iyo bagiye ahariho. Nkaca ntera nakamo n'amashirahamwe abarungika ko batobarungika nabo nyene iyo batazi kandi iyo bataravye. Aho rero mboneho kubwira abavyeyi mwibarutse, abavyeyi babigeme b'abarundi, duciye kuri ayo mashirahamwe abarungika babanze barabe hariho abana bariko baraheba amashure kandi bakarungikwa n'abavyeyi babo ngo bagiye kurondera ubuzi. None niba bahereza kurondera ubuzi ntibabandanye amashure, kazoza k'igihugu kazoba ari akahe? Turakeneye abakenyezi bijunja n'ijambo, b'incabwenge, bize, ntibakunda amaronko ngo bacinyize iterambere ry'umukenyezi, iterambere ry'igihugu cacu. Hariho benshi bagenda gasanga ejo bundi nabonye akavideo kaje ku buhinga ngurukana bumenyi kabariko bavuga ko baryamye ari batanu, baryamye hasi. Nivyo vyace bimpa iciyumviro yuko noshimikira kuba barungika cane ayo mashirahamwe yiyemeje kurungika abaja guca amahera. Nibabanze babarabire neza iyo bagiye kuyaca ahariho, abagiye kubakoresha abaribo, hama baheze babarungike. Aho rero agateka k'umukenyezi kazoba kagarukiwe impande zose. Ntituze twibuke kugarura impene yamaze kurenga imirambi. Amakuru yacu harabandanya. Abasirikare bamugariye ku rugamba bavuga ko bariko bararenganywa n'ubushikiranganje bubajejwe kuko badatahura imvo yo gutwarwa amafaranga yabo bahora baronswa ngo abafashe kubaho. Cassien biza bigomba arongoye ishirahamwe ADMH bahurikiyemwo bavuga ko bandikiye umushikiranganje wo kwivuna abansi ariko gushika n'ubu atanyishu bararonka. Bagasaba ko umukuru w'igihugu yokumva ibibazo vyabo. Dufise ni kibazo c'ingene haheze igihe mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bama ariko baradutwara uburyo, no kuvuga amafaranga. Aho mvuga ku basirikare bamugariye ku rugamba basanzwe baronswa ya mafaranga bita pension d'invalidité. Ayo mahera rero aramaze igihe
murazi yuko ubwa mbere dutaha mu 2006 turenganye muri 2007 baciye badutwara amahera yari ku mushahara baca bavuga ngo ayo mahera ngo yitwa ngo indemnité ngo no kuvuga yuko abahoze ku rugamba badafise uburenganzira ku indemnité ngo batakiri mu kazi ariko ico twomenyesha nuko ayo mafaranga twari tumaze umwaka urenga tuyahembwa ko bayafatanije n'umushahara kuva bacanze igisoda n'igipolisi aho hari mu 2005 baraheza bayadutwara mu 2007 mugabo icadutangaje nuko bayatanze ku mwisho w'ukwezi kwa kane hanyuma ku mwisho w'ukwezi kwa gatanu bari bayatwaye yose baba dusaba yuko botubwira icatumye badutwara ayo mahera twari twaronse nk'abandi narirya tangazo ryigeze riba ko hari amahera yazimiye hari amahera yagiye mu nzira itariyo bashoboye gusubiza canke bavuge neza igituma bo bayadutwaye kandi twanabandikiye n'amakete ntibashobore kutwishura twashimye gutera akakamo kugira ngo nanye nico bari umukuru w'igihugu avyumve yumve yuko hariho agahaze mu nzego ziwe. Abunguruza igitoro bagikuye hanze y'igihugu barashima ko muri iki gihe bapakurura mu mwanya muto. Bagenzi bacu bashitse aho bita kuri gare routière abo bayaze bashikiriza ko bateba igihe basanze nk'amatangi y'igitoro yuzuye uko bitameze uno munsi n'inkuru tubaza Jean de Dieu irakoze. Turaho bita kuri gare routière i Bujumbura ashikira imodokari zunguruza ibidandazwa bitandukanye mu gihe barindiriye gupakurura canke barindiriye gufata urugendo. Icibonekeza nuko atamuduga n'umwe upakiye ibitoro uhari. Umwe mu bunguruza igitoro bagikuye hanze y'igihugu Twaha Ahmed arashima ko muri iki gihe atamwanya bamara badapakuruye. Kwa kwetu tufika Burundi Zukuri dushite mu Burundi nta mwanya dutakaza. Ubu nashitse ejo uno munsi nagiye gupakurura kandi nabagenzanje bashitse umunsi baciye bagenda gupakurura ubu ntavyo guteba. Kwajya kushusha. Kwa hiyo hakuna kuchelewesha. Amenyesha ko igihe bishika bagateba aba ari igihe mu bubiko huzuye igitoro. Unajua anasema kufa kufana. Kuna msemo mmoja anasema pale inapokuwa na shida mafuta na sisi kazi ndio inakwenda mbio mbio. Hariho umugani uvuga ngo atagapfuye ntagakira. Mu gihe hari ubukene bw'igitoro natwe niho akazi kanyaruka. Hariho ibindi bihe duteba mu gihe ububiko dusanze bwuzuye. Hariho n'abahora bamara kwezi mu gihe ububiko bwuzuye. Walikuwa nakaa mpaka mwezi anamaliza mwezi hapo kutokana na nafasi kule. Kama depo zimejaa mafuta kule. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanga nguvu aherutse kumenyesha ko ivyigwa bijanye no kubaka ubundi bubiko bw'ibitoro biri mu kurangira. Jean de Dieu irakoze harakenuye Uburundi bugiye kwinjira mu isoko rusangi rya Afrika mu bijanye no kwiyunguruza biciye mu ndege. Eli ntaco rigira atwara igisata kijejwe kubahiriza amategeko mu gutwara abantu n'ibintu mu ndege yabishikirije kuri uyu wa gatatu Bujumbura mu ruganda rwo gusigurira abarundi akarusho ko kwinjira muri iryo soko. Kubwiwe ibituma n'itike y'indege izimba nuko hari imihora imwe indege zitemerewe gucamo. Cyo gutwara abantu n'ibintu mu kirere gifise intambamyi yuko gushika n'ubu ikompanyi y'u Burundi yo gutwara ibintu n'abantu mu ndege itaratangura imirimo yayo. Ivyo rero biratuma hariho agahaze kuko ayandi makompanyi akorera muri kino gihugu ntabikora nk'uko Burundi bwoba bwovyifuza n'ingene byokorwa bikorwa n'ikompanyi y'u Burundi. Uru ruganda ico rugamije no kwigira hamwe y'u Burundi bwokura muri iryo soko rusangi. Uno munsi rero kwabo iryo soko rusangi ryerekeye bakoranye bazoronka akaje ryo guhanahana ivyiyumviro hanyuma bashire ku rutonde ivyo igihugu kizohungukira kuzimba ko kwiyunguruza mu ndege sivyo muri aka karere gusa nivyibonekeza muri Afrika yose. Muri kano karere rero niho igikorwa kiriko kirakogwa carungikiwe ibihugu byose bigize akarere kacu kugira ngo batange imigambi yoshigwa mu ngiro
kugira ngo amatike yo kwiyunguruza mu ndege agabanuke. Muri kimwe mu byabonetse ko bishobora kugira icyo biterereye mu kuzimbuka kw'ayo matike, harimwo uko iyi soko rusangi yoshirwa mu ngiro n'ibihugu byose bya Afrika. Ibihugu rero bimaze kwiyemeza uwo mugambi ubu birashika 36 muri Afrika. Uburundi buri muri ivyo bihugu bitari bwaje muri uwo mugambi, ari naco gituma Komeza yashimye kwishikira mu Burundi kugira ngo yerekane ivyo Uburundi bwokura igihe bwosinya amasezerano y'ubumwe bwa Afrika. Kashobora kuca byoyohereza ingenzi kuva mu gihugu kimwe baja mu kindi, kubera uko bimeze ubu urashobora kuja mu gihugu ukabanza kurengana ico gihugu hanyuma ukakigarukamwo, kubera iryo soko rusangi ritarashigwaho usanga hari imihora imwe indege zitemerewe gucamwo dukurikije amasezerano ariho ubu. Mugabe iryo soko rigiye hamwe muri Afrika, umwe indege ishobora kuva aho ishatse ija ahandi atanzidizi zirimo. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera, nkaba ndabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu mwebwe mudukurikira.